ubu ni mwanya mwumva radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mu ndwi iheze itariki imwe z'ukwezi kwa 12 isi yarahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. ni mu gihe inani z'abagendana umugera wa sida zimenyesha ko habwirizwa kuba amasekeza menshi yo gusigurira abantu ko hakiri abatinya kwipimisha, abandi bakanka kuja ku miti. Mu kiganiro muri Sanga cibanda ku bakenyezi n'abigeme kuri uno munsi wa kabiri, tugiye kwihweza hanini uko imigwi ibangamiwe kurusha iyindi yohimirizwa, aho no kuvuga abigeme harimwo n'abagurisha imibiri yabo, hamwe n'abana b'abakenyezi baba bavuka bafise iyo migera, hamwe n'uko abakenyezi bibungenzi nabo nyene bo kwikingira. Nk'uko bisanzwe rero, mushikirize nimero zanyu kuri Facebook yacu, tubahamagare muterere. Urubuga rwacu rwa Facebook aho mushobora gutanga nimero zacu ni radio yacu VOA. Ikaze mwese muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nkuko muvyumvise ko karirimbo katwibutsa ikiganiro muri Isanga. ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangica Ishaka. Haciye imyaka 40 ikiza ca sida cadutse ku isi, kikaba kimaze kwandukira abantu barenga imiliyoni 86. Mu ndwi iheze rero itariki imwe z'ukwezi kwa 12 isi yarahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ico kiza ruhonyanganda sida. ni mu gihe inani z'abagendana umugera wa sida zibandanya kumenyesha ko habwirizwa kuba amasekeza menshi yo kubandanya gusigurira abantu ko ico kiza kigihari. Abatinya kwipimisha, abandi bakanka kuja ku miti ni bimwe mu ntambanyi zihari. ni mu gihe hariho kandi imigwi ibangamiwe kurusha iyindi, nk'ugwaruka rw'abigeme bakunze guhendeshwa amaronko canke abakoresha imibiri yabo mu rudandazwa, ni ukuvuga abaprostitue canke bamwe bita abamaraya, badakoresha udukingizo, bigatuma uwo mugera ugwirana cane. Rero mu kiganiro muri Isanga cuno musi, abatumire bacu baradufasha kumva ivyokorwa kugira abantu babandanye kumenya kwikingira ico kiza kikibangamiye isi yose. Nk'uko bisanzwe rero, twongere tubibutse ko mushobora kurungika nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo turonke izo nimero, tubahamagare muterere. Adresse yacu ni radio yacu VOA. Rero twatumiye Dr Evangeline Niyonshuti, akurikiranira abagendana umugera wa sida mu ishirahamwe ANSS mu Burundi. Twongera dutumira kandi umushingantahe Jean Baptiste Twizeyimana, umushingwabikorwa ajejwe akarere k'u Rwanda mu ishirahamwe ERP plus rigwanya sida mu Rwanda. Reka twakire tutarinze kurandira abatumire bacu. Madame Dr Evangeline Niyonshuti ngaho mu Burundi, ikaze neza mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane. Murakoze kudutumira kandi. Ego, hama namwe umushingantahe Jean Baptiste Twizeyimana, murakoze gufata akanya ko kuganira natwe. Namwe ikaze neza mu kiganiro. Murakoze cyane. Mwakoze kudutumira.
Ego murakoze cyane. Kumbure muraza kutubwira byinshi mu byo mushimika ko mwishiramo ryanyu mu bikorwa byo kugerageza kugwanya iki kiza ca sida mwempi, ariko duhere ku kuntu ibitigiri bimeze kumbure mu Rwanda. Duhere mu Rwanda, mu mwaka uheze twabonye ko raporo yerekana ko nk'uko twabivuze mu ntango, imigwi imwe imwe ibangamiwe canke ikarigwa kurusha iyindi. None ibyifashe gute muri iki gihe? Uno mwaka ibitigiri vyerekana ko ababangamiwe ari bande hanini? Hama nongenda ego kugira ngo twumve neza imigwi iriko iragerageza gukurikiranira hafi. Mushinga ntahe Twizeyimana. Murakoze. Twongeye gushimira radiyo Ijwi ry'Amerika yadutumiye kugira ngo tugaragaze uko mu Rwanda bihagaze kwita ku bafite virusi itera sida. Reka mbanze nshimire kandi na guverinoma y'u Rwanda kuko yakoze byinshi bikomeye mu kubasha guhangana na virusi itera sida, cyane ko ubu ngubu mu bushakashatsi buheruka vuba bwa RCA bwakozwe mu 2020 bugaragaza ko virusi itera sida cyangwa se sida yabashije guhagarikwa iguma ku kigero cya 3%. Aho ngaho ni mu bakuze babashije guma gutyo, ariko bikatwereka yuko nanone mu bikomeye cyangwa se mu rubyiruko ari naho hakomeye. Leta y'u Rwanda aho yakoze, reka mvuge ngo ibikomeye cyane, kuko ubwo bushakashatsi bugaragaza ko abari hagati y'imyaka 15 na 49 bo HIV prevalence cyangwa se virusi itera sida iri kuri 2.6 n'ubwo bushakashatsi bwakozwe bwa RCA. Nk'uko mwarimu mubibajije rero, cyangwa tuvuge uko bihagaze n'uko bimeze neza n'uko bimeze mu Rwanda, iyo ugiye mu mibare usanga cyane ahabangamiwe n'ahakomerewe cyane ari mu rubyiruko cyangwa se no mu byo twita key population, ni ukuvuga ibyiciro byihariye. Nubwo u Rwanda rwakoze byinshi bikomeye mu guhagarika virusi itera sida, ariko aho haracyarimo ikibazo. Nk'aho ubwo bushakashatsi navuze bwakozwe muri 2020 bwa RCA bugaragaza ko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 20 na 24 ari bo bafite ubwiganze mu kwandura virusi itera sida, kuko bari kuri 1.8 ugereranyije na bagenzi babo b'abahungu muri icyo kigero cy'iyo myaka, bo bari kuri 0.6. Urumva ibyo 1.8 ni ikigereranyo kiri hejuru kuri abo bana b'abakobwa. Aho ngaho bituma hazamo imbogamizi kuri abo bana, kubera ko birumvikana iyo ubwiganze bubaye bunini cyane bw'abafite virusi itera sida, no kuyikwirakwiza ndetse no kuyanduza nabyo biriganza bikajya hejuru. Hari ubundi bushakashatsi bwakozwe muri 2022 na minisiteri n'ikigo gishinzwe ubuzima RBC ifatanyije na UNFPA, hakozwe ubushakashatsi bigendanye n'uko serivisi ku kwabo ngabo bakoze ibyiciro byihariye zitangwa. Muri ubwo bushakashatsi cyangwa se mu bigendanye n'uko hari ibyagaragaye muri bwo, bigaragara ko mu mwaka ushize ubwandu bushya bwa virusi itera sida cyane mu bakora umwuga w'uburaya, ni ukuvuga abakobwa bicuruza, bigaragara ko ubwandu bushya bwabonetse kuri 20 ku kintu cya 20%. Aho naho wagereranya no mu bagabo mu rugero, cyangwa se abagabo baryamana n'abandi bagabo ugasanga biri kuri 5%. Bigahita byumvikanisha ko virusi itera sida iri hejuru cyane, cyangwa se ubwandu buri hejuru cyane mu bakora uburaya. Ari nacyo ngira ngo turiho, ari nacyo turimo tuganira aha ngaha. Ego urakoze cyane rwose. Ni nayo mpamvu nk'uko bivuze twashimye yuko twoshimika cyane cyane kuri abo bigeme n'abo bakora uburaya. Tugaruke kuri icyo mbere yuko nja ku mutumire wacu mu Burundi. Wabivuze neza yuko abigeme hagati y'imyaka 20 na 24 ari bo bafise sida, bafise iyo ngwara uwo mugera kurusha abo bahungu bagenzi babo. None impamvu ni iyihe kuri mwebwe igituma ico kiba? Twavuze ko bimwe mu bishobora kuba bibitera no guhendeshwa amaronko, ugasanga baragiye mu buhumbu, ariko ni izihe mpamvu zerekana yuko ari bo bariko barayironka kurusha abandi?
yego iyo urebye ugendeye kuri ku bagiye baganirizwa no kuri urwo rubyiruko uko rugenda rutanga ubuhamya kuri bo n'uko bibagendekera abenshi harimo ibyo bishuko biza mu bana bakiri bato, harimo ibishuko biza mu bana bakiri bato, ari naho hahera haza ibintu zitateganyijwe ndetse n'ibindi zitateguwe ndetse n'ibindi. hari ibishuko babona, utwo duhenda abana babona tugenda tubaganisha mu gukora imibonano mpuzabitsina batateguye idakingiye. ariko kandi hakabamo nanone reka mvuge ngo ni abana bari tubishyize mu ndimi z'amahanga bari sexually active. ni igihe umubiri w'umuntu aba ari yumva mbese yisanzuye, akora yumva ko muri we yisanzuye. kwirinda kuri bo hakazamo no kuba wenda ubumenyi bwabo buke kuri virusi itera sida, ubwo bwirinzi bukaba buke muri bo, bigatuma ubwo kwiyongera kwa virusi itera sida aho ngaho muri abo bana biri hagati y'imyaka 20 na 24 bijya hejuru. urakoze cyane. reka duhindukire mu gihugu cy'u Burundi naho nyine turazi Dr Evangeline Niyonshuti araza kutubwira byinshi by'ingene bagerageza gukingira ako kagwi, kuko nabo nyine mu byo twumva ibyo bitigire mu bigeme biri hejuru. Dr Niyonshuti, mu Burundi hoho byifashe gute? twumvise uko bimeze mu Rwanda, nako nyine niko bimeze. urugero rw'abari hejuru kurusha abandi bo bari bande? cyane cyane ndazi ko mukora no ku bavyeyi uretse abigeme bonyene, bimeze gute? murakoze kumpa ijambo. nibaza yuko naho nyine natwe ari gutyo. uravye urugezo rw'abandura umugera wa sida hagati y'abapfasoni n'abagabo, ku bagabo ubu turi ubusa n'ibice 6%, ariko abapfasoni turi ku gice kimwe n'ibice 2%. urumva ko biri hejuru uravye n'ibyo n'ingene abagabo bandura. hanyuma ibituma bandura benshi ni ibyo by'uko bamwe usanga bakora mu bintu bijyanye no kudandaza umubiri bivuye ku bukene. hanyuma mwari muvuze muti mbega uburyo bwo kubakingira mukoresha mu kigo cyanyu ANSS, mbega abo bantu iyo migwi muyifasha gute? iyo migwi irijukiwe rwose ku bijyanye no kubigisha ingene bo kwikingira, tukabahimiriza no kwipimisha kugira ngo uwo dusanze atarandura tumubwire uburyo bwo kwikingira buhari, yaba akoresheje ibinini yaba akoresheje udukingirizo. hanyuma turabafasha kandi n'abamaze kwandura. abamaze kwandura uwo munsi tubitoye yuko yamaze kwandura duca tumushyira ku muti hakiri kare uwo munsi nyene. iyo tumushize ku muti uwo munsi nyene bifasha cyane ko nawe ubwiwe agira amagara meza, ariko no kwanduza abandi bikagabanuka, ku buryo iyo yamaze kugira ibyo twita ngo charge virale indetectable, imigeri iba yaragabanutse cyane mu mubiri. icyo gihe nawe ntaheza ngo abandanye yanduza abo bahuza ibitsina. hanyuma izindi kumbure turaza kubiganira ku bijyanye n'ingene dushya tumukurikirana, kuko hari igihe aba ari umuntu yifuza kuzoronka umwana, hari umuntu hari igihe aba yifuza kuzogira mariage. turatanga inyigisho zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza. ego murakoze cyane. ego turaza kubyihweza ibijyanye n'aba bana bavuka bafise umugera kubera kumbure ukutafata imiti ku bavyeyi, uraza kudufasha naho nyene. reka duhindukire tuje ku mirongo ya telefone. abanywanyi b'ijwi ry'Amerika nabo nyene barifuza guterera ibibazo canke ivyiyumviro. duhere ku witwa Kwizera. uraho neza Kwizera? uraho Oriane Tandishaka? ego ndaho ndashima. namwe? natwe turaho mu Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga, mu majyaruguru y'u Rwanda. ikibazo cya sida cyifashe gute? nshingiye ku kibazo kwiyongera k'umugera wa sida cyangwa se virusi itera sida, usanga ko urubyiruko rw'iki gihe cyane cyane abakobwa ntabwo bakinirwa n'uko wenda ntabwo bakinirwa n'ibyo bafite. usigaye usanga bifuza kubona ibirenze ku byo wenda ababyeyi babaha, bigatuma bishora mu busambanyi, wenda
bigatuma bishora mu busambanyi n'abantu bakuru, ugasanga niho indwara n'izo ngizo zikunda kwiyongera, cyangwa se ugasanga urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rwishora mu bintu bigendanye n'ubusambanyi cyane. Hagakwiye gushyirwaho inyigisho nyinshi cyane cyane nko mu mashuri, kuko mu mashuri niho urubyiruko rukunda kuba ruri, bakigisha cyane ku bijyanye no kwirinda umugera wa sida mu mashuri. Urakoze cyane Kwizera. Hagashyirwaho n'ahantu rusange, wenda nko mu Burundi cyangwa mu Rwanda, ahantu hahurira abantu benshi. Twabonye ko mu Rwanda wenda hageragejwe kujya hashyirwa udukingirizo, kujya haboneka udukingirizo. Byagakwiye gushyirwamo ingufu z'ikube kabiri kugira ngo hirindwe ko abantu umugera wa sida ukomeza kwiyongera. Nicyo gitekerezo nari mfite. Turagushimiye cyane. Reka kumbure umushinga nahe Twizeyimana araza kutubwira ku bijyanye n'utwo dukingirizo utubwiye twatangwa mu Rwanda. Reka mbanze ariko kuri Dr Evangeline Niyonshuti mu Burundi, uvyuvuze vyerekeye amashure guhimirizwa ku bana babigeme cyane cyane. Dr mubivuze ku iki mu Burundi, niko mubigenza ku mashure bimeze gute? Murakoze cyane. Mu Burundi mu bijyanye n'amashure, ubushikiranganji bw'indero bwarashyizeho inyigisho mu mashure zigisha abanyeshure kuva bakiri bato ingene bo kwikingira indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka. Twebwe nk'amashyirahamwe asanzwe akurikirana abagendana umugera, mu minsi ya mbere hariho uburyo bw'uko dupima abantu. Ubwa mbere twapima abizanye kwipimisha, hanyuma turabona ko hariho n'abandi bataza, tukabasanga ku kivi cyane cyane nko mu maklube ya Stop Sida yari ahari. Ariko kubera ko urugezo rwo kwandura umugera ruriko ruragabanuka, ibitigiri by'abandura ari bake, turavye ko kugenda gupima abanyeshure bose mu kivunga byatwara ibikoresho byinshi cyane, nshatse kuvuga mu buryo bwo gupima, ariko tugasanga abanduye muri bo ni bake. Ubu rero cyane cyane ibintu dukoresha mu gupima ni uguhimiriza cyane cyane imiryango y'abagendana umugera ko bopimisha abana, bagapimisha n'abo basanzwe bahuza ibitsina. Ikindi ni ukugendera abo bantu basanzwe badandaza imibiri aho bakorera kugira ngo tubahe inyigisho. Abemeye rero bagaheza bakaza, turaheza tukabaha inyigisho, tukabapima. Abo dusanze baranduye bakaja ku muti, abo dusanze batana abo tukababwira inyigisho zijyanye n'ingene bo kwikingira. Abo bantu kenshi ikintu gikunda kugorana, bamwe barakubwira bati uronse umukiriya akoresha agakingirizo hari igihe aguha make, ati ariko uronse umukiriya atagakoresha atanga menshi. Abo rero turabaha inyigisho tuti basi umuntu aze tumuhe imiti imukingira kugira ntiyandure umugera. Ariko hariho ikindi cy'uko umenga babona umugera waragabanutse, ariko uko kugabanuka ni kubera hariho ibintu byakozwe. Atagikoze umuntu atikingiye ashobora kuwandura umugera, n'ubu haracyariho abawandura bivanye n'ingene bitwara. Ariko ku bijyanye no gupima, warumbagije ku bijyanye no gupima mu mashure mu kivunga, ibyo ntitukibikora ubu, twisunze yuko abandura ari bake. Twasanze tugiye gupima mu kivunga hatakara uburyo bwinshi mu bijyanye no gupima. Ubu dupima twisunze ahantu tuzi hari nk'ibirindiro, novyita nk'ibirindiro by'abo bantu bagira imibonano mpuzabitsina kenshi batikingiye, bagize iki. Muri ibyo birindiro kenshi niho tugenda tukabasanga, tukabigisha, hanyuma abemeye tukabapima, tukabakurikirana. Murakoze cyane. Birumvikana ko kugira ngo ibitigiri bigabanuke hariho ibyakozwe nk'uko bivuga. Mushinga ntahe Twizeyimana mu Rwanda, twumvise ko mushinga ntahe Kwizera yavuga ko hariho uko yabona udukingirizo dutangwa na Madame Dr Niyonshuti, aratubwiye ati baraja ku birindiriro by'abo bantu bagurisha imibiri yabo, badandaza imibiri yabo. Mbega ibyo bijyanye no gutanga udukingirizo biracabandanya, byifashe gute, muja hehe mu Rwanda? Kwizera arakoze.
arakoze gukomoza kuri kino kintu kigendanye n'udukingirizo. Mu Rwanda reka tubanze nk'uko dukomeza kubikora kandi tuzahora tubikora, dushimira leta y'u Rwanda ikora byinshi kugira ngo irinde abanyarwanda bandura virusi itera sida. Ubu ngubu udukingirizo mu Rwanda turatangwa kandi ku kigereranyo reka mvuge cyiza cyane, kuko muri buri bigo nderabuzima byose, ni ukuvuga ibyo twita na centre de santé, mu bigo nderabuzima byose byo mu gihugu udukingirizo dutangwamo. Uretse ko hari ibyiciro byibandwaho cyane kugira ngo bitubone, ni ukuvuga hari abaduhabwa rwose kandi ku buntu, ni ukuvuga abakora umwuga w'uburaya, abo ngabo baratubona ku buntu, abagabo baryamana n'abandi bagabo baratubona ku buntu, ndetse abana umwe afite virusi itera sida undi atayifite, abo ngabo nabo iyo bageze mu bigo nderabuzima udukingirizo baraduhabwa. Hakaba n'ahandi hantu hagiye hashyirwaho utuzu abantu bashobora kugenda bakabonamo udukingirizo bigendeye, reka nkoresha imvugo dogita amaze gukoresha nziza, ahari hahandi bahurira cyane abakora imibonano mpuzabitsina, ni ukuvuga mu ma hotspot. Aho ngaho hari utuzu tuba turimo udukingirizo bagenda baduhererwamo. Nk'uko mugenzi wanjye wo mu Burundi yari amaze kubivuga, ubu ni uburyo bumwe bwo kurinda abantu, ariko tunabakangurira yuko mu gihe batabashije kugakoresha koko bagana ibigo nderabuzima bagahabwa, ubwo cyane nko ku bakora uburaya bagahabwa iriya miti yitwa PrEP, ni ukuvuga bibarinda kuba bakwandura HIV, cyangwa se yaba yayikoranye n'undi muntu ushobora kuba nawe afite virusi itera sida mbere y'amasaha yagenwe, akagenda bakamuha PrEP nayo ishobora kumurinda kuba yakwandura. Ibyo byose ni ibifasha, isitrategi zagiye zishyirwaho kugira ngo turebe ko virusi itera sida twahangana nayo kandi tukayihashya. Murakoze cyane. Reka twongere duhindukire ku mirongo ya telefone. Munywanyi Majambere, turacari kumwe? Yego, turi kumwe. Amahoro neza? Amahoro n'amahoro. Ikibazo cyangwa icyiyumviro? Icyiyumviro ku bijyanye n'umugeranga hano mu Burundi, tubona bariko barabigwanya cyane. Ubukingirizo buri ku mazone hose bashyizeho udusanduku burimo. Aho uherereye hehe kuri zone yawe? Kumbure abo muri kumwe mu kibano bashobore kumva nabo nyine bazoje kudutora n'amajahe aho uri umaze kutubona. Remi ngaho Bujumbura ndi muri zone ya Ngagara, komine hariho udusanduku nyine tujejwe gushiramo ivyo bintu. Abakiri bato baratuzi, baramenya yuko duhari ngo baturonke? Hari ababizi, hari n'abandi twuma tuza turabwirana nyine kugira ngo twikingire, ariko rero hari abandi batinya kuza kudutora kubera isoni. Ego. Ego, icyumviro cyawe rero nuko utwo dukingirizo twotangwa ku mazone hose cyane? Hose ku mazone bakaduha n'abaremesha kiyago, kandi bagahimiriza abajene batwebwe kuza baricukira kudukoresha cyane. None ga Majambere, ahandi muronka amakuru yerekeye sida ni hehe, uretse kumbure ko utubwiye ko kuri zone umuntu ashobora guhabwa utwo dukingirizo? Hari ahandi uhora uronka amakuru yerekeye kwikingira umugira wa sida, haba ari ku ishuri n'ahandi? Ubona ni hehe handi hofasha abantu bamenya amakuru y'ukwikingira canke y'imiti? Yego, murakoze. Bari bakwiye kuza barabihimiriza kugira bagira amatangazo mu mashengero no mu mashengero babigira, kubera niho dukunda gukurira turi abantu benshi. Abajene benshi botinda bakakijuka. Yego, urakoze cyane Majambere kuri ivyo vyiyumviro vyawe. Yego, birumvikana ko kuri zone ni vyiza ko bihari, ariko kandi haracariho abafise amasoni yo kuja gutora utwo dukingirizo. Dr Niyonshuti, kuri zone ni hehe handi mubona? Wavuze ko muja ku birindiriro kumbure vy'abakora uyu mwuga wo kudandaza imibiri yabo, mbega ni hehe handi mubona hari hakwiye kongerezwa utwo dukingirizo canke amakuru ajanye n'umugera wa sida ukiriho muri iki gihe? Murakoze cyane. Cyane cyane ngaruke kuho ahakunda kushigwa utwo dukingirizo,
hariho ibibanza bikuru bikuru kenshi tugerageza gushyiramo utwo dukingirizo kugira ngo ba bandi binyegeza batagomba kudutora abantu bababona baturonke. Hariho mu mahoteli, hariho mu matwarete, hariho ku mareception ahatari hake. Hanyuma amakuru ajyanye n'ingene abantu bokwikingira umugera aratangwa henshi, naho umenga twokongerereza ingufu cyane cyane nko ku maradiyo, mu masengero. Ariko ubundi hariho abantu bitwa abaremesha kiyago. Abaremesha kiyago ni abantu bagenda barahimiriza mu kibano abandi bababwira ingene bo kwikingira, bababwira uwo babona afite inyifato yotuma yandura ko yo kwipimisha. Bishobotse hariho n'udukoresho abaremesha kiyago bakoresha twitwa autoteste, kugira ngo baze barafasha mu kibano ubemereye bakamufasha agapima, bakamupimira canke akipimira bamweretse, abonyemwo ibimenyetso vyerekana ko yoba agendana umugera, bagaheza bakamuherekeza canke bakamurongora ku ivuriro rimwegereye kugira ngo ashobore kwipimisha umugera wa sida. Kubera utwo dukoresho twa autoteste bakoresha abo baremesha kiyago canke baho umuntu akipimira, ntitwemeza 100%, ariko uwo babonye afite ibimenyetso baraheza bagaca bamurungika kwishira hamwe rimwegereye. Hanyuma ikindi gikomeye nuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi amavuriro akurikirana abagendana umugera yaragwijijwe cyane gose, ku buryo ngira no mu makomine yose n'amazona amwamwe usanga hariho ivuriro rishobora gukurikirana abantu bagendana umugera. Kandi kuri ayo mavuriro yose usanga hariho utwo dukoresho two kwikingira, kandi hariho n'abantu babinonosoye bashobora kwigisha ababituye ingene bo kwikingira n'ingene borwanya ikiza c'umugera wa sida. Ego twavuze cyane ku bamaze kuyandura, ku bakoresha udufuko, ariko dusubire inyuma gato ku batipimisha nk'uko mubivuze, ku batararonka izo nguvu canke ukwemera ngo kugira ngo baje kwipimisha. Umushinga ntahe Twizeyimana, mu Rwanda ikintu kumbure mwaba muriko murakora no mw'ishirahamwe ryanyu kugira ngo abataripimisha, bagitinya, bagifise ayo makenga ariko bakanga kuja kwipimisha canke no kubatanayizi, kugira ngo kumbure dukoresheje igifaransa mu motive mushimikire cyane ku bataripimisha baze kwipimisha, mu bikora gute muri rusange? Akoze reka mbanze ndangire ako nkosoraho gato. Ntabwo ari ikihamwe n'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida. Muri byinshi dukora mu gukangurira abantu kwipimisha, reka mbanze mpere hano. U Rwanda twakoze ibishoboka kugira ngo turebe ko twagera kuri ziriya ntego za UNAIDS 90-90-90, kandi tuzigeraho, ariko dusigarana ikibazo ku ntego ya mbere ari ijyanye no kwipimisha, yo kuri 90 ya mbere igendanye no kwipimisha. Ahangaha rero nka RP Plus cyangwa se urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida, dufite uburyo tugenda tubikoramo. Icya mbere twafashe umurongo muzima wo kwifashisha abayifite kugira ngo babanze bahe ubuhamya abatayifite, babereke ingaruka zayo, babereke ibibi byayo, yaba urubyiruko yaba abakuze. Tugenda dufatamo abashobora guha bagenzi babo ubuhamya. Aho ngaho duhera mu midugudu hasi, aho abaturage batuye muri kominote abantu bagakangurirwa ibyo ngibyo. Ubundi tugenda tugira ibiganiro tugenda dukora, yaba ku maradiyo, dukangurira abantu kwipimisha kugira ngo turebe ko twakwipimisha. Hakaza ikindi cyiza navuga ngo ni umurongo mugari leta yafashe wo gupima, ariko noneho bagendeye ku bari mu byago, bafite ibyago binini cyane. Ni ukuvuga niba reka ntanga urugero kuri njye, niba Jean Baptiste njyamanye n'umuntu, njyamanye n'umukobwa n'urugero, cyangwa se undi muntu, nkaba nzi ko uwo muntu afite virusi itera sida cyangwa se undi nkaba nyifite, hari ukujya kubwira umuganga ko hari uwo mwaryamanye nawe kugira ngo wa umugenzi wawe nawe bamupime.
ubwo buryo bwo twita index testing cyangwa se pattern anticipation ku bantu bahura. Ibyo byose ni uburyo bwagiye bushyirwaho kugira ngo turebe ko abantu bapimwa kandi bose bakamenya uko bahagaze. Murakoze cyane. Radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka kumbure twumve inkuru mugenzi wacu Eloge Burikaneza yadushikirije mu ndwi iheze aho isi yahimbaza umunsi wahariwe kurwanya ikiza sida. Hanyuma turagaruka mu Burundi, Dr Niyonshuti yatubwire nabo nyene uko bagerageza kubikora mu guhimiriza abantu kwipimisha. Burundi ico kimwe n'ibindi bihugu vyo kw'isi ku itariki ya mbere kwa 12 uko umwaka utashe urahimbaza umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida n'akaryo ku mashirahamwe arwanya sida hamwe na leta ko kwirimbura no kuraba bagejeje isemo yo kurwanya iyo ngwara. Mu itangazo bwasohoye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko bwishimiye urugero igihugu kigezeko mu kurwanya sida. Muganga Olivier Nijimbere umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yemeza ko no mu bihugu vya Afrika Burundi buza imbere muri ico gisata. Uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi w'urwanya sida uva mu mwaka wa 2018 gushika muri 2022 wafashije gushikira ibitari bike, tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije. Aha twabamenyesha ko Burundi buza imbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati vyashikiriye ihangiro rya 90% incuro zitatu. Ibiharuro vyavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya sida vyerekanye ko ibice 90% by'abagendana umugera wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye. Muri abo ibice 90% bari ku miti ipfufahaza. Muri abo bari ku miti nabo ibice 90% bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo. Yatangaje ko intambwe yagezweko kubera ingufu zashizwe hamwe n'abantu batandukanye hamwe n'ibisata mpuzamakungu n'amashirahamwe yo mu gihugu hagati. Iyi ntambwe yo kurata twayishitseko kubera ingufu za leta, intererano ya nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya sida, abakozi bo kwa muganga, abaremesha kiyago, amashirahamwe, abamenyeshamana, abamenyesha makuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba. Turashima kandi abasanzwe bafashe igihugu mu bikorwa vy'iterambere bo batigera badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kurwanya sida. Igega mpuzamakungu Fonds Mondial, ishirahamwe PEPFAR rya USAID, ishirahamwe mpuzamakungu OMS, ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FINUAP. Turashimira kandi igisata ONU-SIDA ukuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa vyo kurwanya umugera wa sida. Abari mu mashirahamwe ya ninani vyo mu gisata cyo kurwanya sida nabo nyene barashima urugero bagezeko mu gutuza iyo ngwara. Ariko Amza Venant burikukiye atwara urunani Capes Plus asigura ko akiri intambamyi zibiri nyamukuru zituma hakivuka abana bafite ubwandu bw'umugera wa sida. Abantu banka kwipimisha hamwe n'abanka gufata imiti kandi baramenye ko banduye. Kiri kintu kiteye ubwoba rero kiri ubu n'abantu bacinyegeza bataza by'ukuri kupimisha bamenye ingene babavura, n'abandi kandi bapimwa mugabo ugasanga by'ukuri ntibakurikiranye imiti kandi buri wakaza haje ibintu bishasha unyene bagutse mugera wa sida utuja ku miti kandi kuye ku miti neza nyuma y'amezi 6 baca basanga imigera yote kimanuka mu mubiri. Urumva abo bantu bari binyegeza n'intamanye mu bandi mwa cyane cyane rero tuvuga tuti rero kihambaye kandi kingorane kiriho kureka abana bavuka mugera wa sida aho hoba akarusho mu rugamba rwo kugura umwana n'umwe ashobora kuvuka afite umugera wa sida. Kandi ibyo rero uruhara rero rw'abavyeyi bagenda umugera wa sida ntinangere, uruhara rw'amashirahamwe y'abagenda umugera wa sida ntinangere kuko nabone bahimiriza ikibano kugira ngo vy'ukuri barabe kwa muganga ko bapima umugera wa sida ndagire gusura kuvuka umugera wa sida ni intamba mu muzindi. Abo bavyeyi bemera ko vyari umwana afite umugera wa sida kandi abone ufa ko ndaba nyubindi. Ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko mwaka uheze abantu hafi miliyoni 38 n'igice aribo bari bagendana umugera wa sida. Uwo mwaka kandi ibiharuro vya ONU vyerekana ko abandura bagabanutse ku bice 54% kuva uwo mugera utanguye ko inkumbi kurusha ikindi gihe hari mu 1996. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.
turagushimiye cyane Eloge kuri iyo nkuru duteguriye mu ndwi iheze isi ihimbaza umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Nk'uko twabivuze tugaruke kuri Dr Niyonshuti mu gihugu cy'u Burundi. Mushinga ntahe twizeye Imana yadufashije kumva uko babikora kugira ngo bagerageze kuhimiriza abanduye umugera bashobore kwipimisha baje no ku miti. Mu Burundi vyifashe gute ko twumvise ko hariho naho nyene abacanka kwipimisha, abacanka gufata imiti, ugasanga bitumye hanavuka abana bavukana uwo mugera kandi ivyo bintu vyari kwirindwa. Muri make ivyo genda gute, bimeze gute? Murakoze cyane. Mu Burundi nk'uko muhejeje kubitanga mu kiganiro cyashyikirijwe, harabayeho ibikorwa bikomeye cyane by'igihugu nk'uko babivuze byo kurwanya umugera. Hariho mu bice byose nk'uko nabivuze amavuriro ajejwe guhimiriza abantu kwipimisha. Hanyuma muri ayo mavuriro ahatari hake mu kibano hariho abo twokwita abunganirarunganwe, ni ukuvuga babandi bagendana umugera kugira bahimirize abo mu kibano bagenzi babo, baba b'imiyabaga, baba abafasoni, baba abagabo. Aho hose muri iyo mice harimo abunganirarunganwe bajejwe kuza barasigura, bongera bigisha, bongera bahanura abo baba baranduye kwipimisha. Hanyuma nk'uko mwabyumvise hariho ikibazo c'abinyegeza. Abinyegeza ugasanga yavuze ku bana bakivuka banduye ko ari ikibazo dukunda kugira kuri abo ni uko nk'umuvyeyi atwara imbanyi, ayitwaye ntaca bangukira kw'ivuriro kwipimisha ngo babibone kare nimba yaranduye. Ugasanga umuvyeyi aratwaye imbanyi, irakuze, irageza aho ayivyara, canke kumbure ntagende kwipimisha. Abo rero birashoboka, naho ari bake baracyateye ikibazo, ugasanga arabyaye umwana yanduye muri iyi myaka tugezemo. Abandi nabo agafata imiti umwanya wa mbere akibonye aremvye atameze neza bakimutoye, agafata imiti agaca abona arakomeye, baramubwira ati cya gipimo kiraba urugero rw'imigera mu mubiri kimeze neza, imigera yaragabanutse ku rugero rushimishije, agaca avuga ati ndakomeye je narakize. Abandi ugaca usanga aragiye nk'abapasiteri ngo bamusengeye ngo yakize, agaca ahagarika imiti, agaca avuga ngo yizeye ngo n'imiti yahagaritse, agaca aza kudushikira twebwe mu ivuriro yaramaze kuremba. Rero aho cyane cyane nagomba kubwira ko nibutsa hobaho ibiganiro byinshi cyane ku maradiyo, ku mateleviziyo, abarongoye amashengero bagasubira kugira dushobore kurandurana n'imizi iyo ndwara, bagasubira bagahimiriza abantu ko bokwikingira kandi ko bokwipimisha abasanzwe baragize imyifato yotuma bandura umugera, hanyuma bagakurikirana impanuro za muganga. Kuko nk'umuganga uciye uhagarika umuti, turakunda kubabwira tuti ego nimba warakize garuka dupime, kuko nimba warakize ibipimo vyogaragara yuko wakize. Ariko uciye uhagarika imiti ngo nuko ufise amagara meza, kumbura ayo magara meza uyafise kubera wa muti wafata ugatuma ukomera, ugatuma imigera igabanuka mu mubiri. Rero uciye uhagarika ya migera ikisubira igwirirane mu mubiri, uca utangura kurwara indwara z'ivyuririzi. Bamwe hari n'igihe bagaruka kudushikira baramaze kuremba, tutagishobora gusama amagara yabo, abandi nabo tukabasama. Ariko cyane cyane twohanura abantu bose gukurikira impanuro za muganga, hanyuma ababyeyi bagapimisha abana babo mu gihe ubwabo biyizi yuko bagendana umugera. Ntihabe umwana avuka ku muntu agendana umugera muga wewe ubwiwe atarigera apimishwa, kuko
hari igihe ababyeyi bamwe bamwe bavuga ngo nohava nsanga agwaye umwana wanje nubabara mugabo birababaje cyane ko woreka kumupimisha kandi ugasanga kumbe yari agwaye agaca ahitanwa n'umugera kandi nawe wararonse aho imiti ikugirira ikimazi ukavurwa ukagira amagara meza. Byoba byiza ko umuntu apimisha kare kugira ngo n'uwo mwana tumusanze yaranduye nawe aje ku muti hakiri kare, kuko ubu tugeze ku rugezo umuntu yavukanye n'umugera ashobora kugira kubaka akabyara abana batagendana umugera kubera gufata umuti neza akawugumako agakurikira n'impanuro za muganga. murakoze twizere ko dukurikira ari benshi bumvise izo mpanuro zawe n'inyigisho zawe, ariko tugaruke kumbure ku bavyeyi boba batinya, abavyeyi bibungenze tuvuze boba bafise imbanyi bakavuga bati jeni naja gufata imiti kumbure ishobora kumerera nabi umwana mu nda, ico mucishura gute kugira ngo kumbure abariko baratinya bashobore gusobanukirwa? nizera ko hari igihe kumbure abo dusanzwe dukurikirana bagiye kuri uwo mugambi wa PPM bariko baratwumva nubwo kumbure batoshobora guca batanga ibishinga ntahe, ariko kuva abantu bose bagiye ku muti hakiri kare bakawugumako nta ngaruka n'imwe bigira ku mwana azovuka, kandi abo bana bazovuka ku muntu yafashe imiti agakingira umwana, abo bana 100% iyo ababyeyi bafashe imiti neza hakiri kare bagakurikiranwa iyo bagiye kubyara, hanyuma bagaheza bagakurikira za mpanuro z'ingene bijyanye n'ingene bazokonsa umwana n'ibipimo bazogenda baramukorera 100% baca bavuka cyangwa bagakura batanduye uwo mugera. Rero nta ngaruka n'imwe, kandi ikindi naco naho hoba ingaruka abaganga bariho kubera ico umuntu arinze afata umuti akavuga ati ntiwamereye neza, abaganga barahari kugira ngo asaza tumuhindurire kubera imiti iri ubwoko bwinshi, ariko wewe uwufata ntiwomenya ngo uko wamereye neza ngo yose ngo bambe nabi ngo yose izoca imerera nabi. Nimba uguteye ikibazo nyarukira kwa muganga yawukwandikiye akubwira ati uyu reka tuwuguhindurire. Kandi ikindi nokongera ko nuko habaye iterambere rikomeye cyane. Kera hariho imiti banywa ibinini byinshi bakabinywa kabiri ku munsi, ariko ubu hariho imiti banywa ikinini kimwe ku munsi kandi ifise ingaruka nke. Kenshi iyo miti yakunda gutanga ingaruka zigirira nabi abayifata, nyinshi bagiye barayikuramwo umwe bivanye n'ingaruka bavuga bati uyu uramerera nabi, uyu waramereye nabi. Ubu imiti iriko irakoreshwa ni imiti novuga ifise ingaruka nke cyane ku buryo usanga nk'ibice 90% bayifata ntihagire ingaruka n'imwe bibatera, kandi bakabandanya ubuzima bwabo bwa misi yose neza n'ubuzi bwabo atangaruka n'imwe biyumva mu magara yabo. Murakoze cyane muganga. Hama dusubire duhindukire kuri mugenzi wacu umushinga ntahe Twizeyimana mu Rwanda, atubwire kumbure nk'uvyo tuvuze vyerekeye imiti. Dr. mu Burundi yavuze ko iri ubwoko bwinshi imiti, none mushinga ntahe Twizeyimana ugwaruka cyane cyane ku bari mu mashure kumbure bahora batinya kuyifata kugira ngo bagenzi babo ntibababone bamenye ko bagwaye sida, imiti ugwaruka rurayifata ku rugero rwiza mugereranyije kumbure mu myaka yaheze nuko ubu bimeze gute? Murakoze. Reka iyo tuvuze ku miti nuko urubyiruko ruyifata, reka mpere ku bushakashatsi bwakozwe cyane bigendeye ku ihezwa n'akato urubyiruko rwiha. Ubushakashatsi nubwo u Rwanda rwabashije gukora byinshi rukagera kuri 13% ugereranyije n'uko byari bimeze mbere bikagabanuka cyane, ariko mu rubyiruko mu mashuri bigaragara ko ariho hakiri ikibazo. Haracyari ikibazo ku bigendanye no gufata imiti. Dr. mu Burundi amaze kubivuga neza yuko nubwo ubu ngubu hakozwe byinshi byiza bituma umuntu yafata birimo gufata ikinini kimwe ku munsi,
ariko urubyiruko rwo mu mashuri batinya gufata imiti. Ndivuge gutya mbisobanure muri buno buryo. Mu mashuri kubera ko akato twavuze kaba kakigaragara mu mashuri, urubyiruko runitinya narwo ubwarwo rufite ako kato rwiha, iriya autostigma rwiha, bituma iyo bageze mu mashuri batinya gufata imiti. Ariko hashyizweho uburyo hashyizweho uburyo bwo kugira ngo turebe ko urubyiruko rwafashwa, kuko amashuri menshi yegeranye n'ibigo nderabuzima mu mirenge, amashuri menshi agiye yegeranye n'ibigo nderabuzima. Umunyeshuri ugize ikibazo cyo kuba yafata umuti cyangwa se akumva atisanzuye, bajya ku bigo nderabuzima bakabafasha, abaganga bakabitaho, bakanabagira inama kugira ngo barebe ko bayifata. Nubwo uburyo bwo kuyibikamo iyo ubu ngubu umunyeshuri ugiye ku ishuri iyo adafite ikigo nderabuzima kimwegereye cy'aho ayifatira, ibigo nderabuzima by'aho afatira bigerageza ku buryo ki wenda atwara imiti y'amezi uzamufasha ari ku ishuri. Iyo agezeyo rero abarimu cyangwa se abashinzwe abana, ubu harimo abagiye bahugurwa kugira ngo bafashe abo bana mu kubabikira iyo miti kugira ngo baze kuyifata, mu buryo bwo kubabikira imiti kugira ngo baze kuyifata, cyangwa se uwaba agize ikibazo kigendanye n'ihungabana cyangwa se ibindi, yegera uwo mwarimu amugira inama. Gusa naho twe nk'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida turacyasaba imbaraga, yaba mu bafatanyabikorwa, yaba kuri leta, kugira ngo hashyirwemo imbaraga muri bariya bana bari mu mashuri, mu buryo bitabwaho mu kugirwa inama muri kansaringi bahabwa bari ku ishuri, ndetse no kongera ibiganiro mu bana b'abanyeshuri kugira ngo bamenye HIV cyangwa se virusi itera sida ni iki, yirindwa ite, ufashe imiti abaho ubuzima bwiza ku kigero kimeze gute gishimishije. Ibyo ngibyo nibyo dusaba leta, kandi twizera ko leta ndetse n'abafatanyabikorwa bandi bakorana n'ibigo by'amashuri n'abandi barimo babishyiramo imbaraga kugira ngo badufashe turebe ko bano bana nabo bari mu mashuri bafata imiti neza, sharije zirare zabo zikagabanuka, ikigero cy'aho tuba tuvuga ko bageze ku kigero cy'aho batakwanduza bagenzi babo biramutse bageze mu kigero cyo gushaka ngo bagire abo babana. murakoze. birumvikana ugwaruka muduteze amatwi, murumva ko bikwiye ko muhaguruka mukibuka mugafata imiti ku bamaze kwandura umugera. Birashoboka ko imiti ifashe neza ushobora kugira amagara meza, kugira ngo ushobore kugira akazoza, hanyuma ushobore no kumbure no kubaka, ukaronka nawe ugwaruka, ukaronka nawe ibibondo bidafise umugera wa sida, bivanye n'ukuntu ufata imiti kugira ngo uwo mugera mu mubiri use n'uwuzimangana. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tufate akanya tumira amate, turagaruka. Murakoze. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe nduwibugo. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi ry'Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga y'uno munsi, turiko turihweza ukuntu ikiza sida gishobora gutuzwa cane cane mu migwi ibangamiwe kurusha iyindi. Aho rero turiko turavuga harimwo abakenyezi, harimwo abigeme. Mu byo turiko turaganira abagenzi bacu canke kumbure abatumire bacu nako twatumiye Dr Evangeline Nyonshuti akurikiranira hafi abagendana umugera wa sida mw'ishirahamwe ANSS mu gihugu c'u Burundi. Turi kumwe kandi na umushingantahe Jean Baptiste Twizeyimana, umushingwabikorwa mu Rwanda RRP plus rigwanya sida muri icyo gihugu, bakadufasha gutahura byinshi ku kuntu
uwo mugera ushobora kurwanywa haba ari mu mashure mu kibano n'ahandi henshi. Reka rero tubandanye ikiyago Dr Niyonshuti, tugarutse ku miti twari ko turavuga mbere ko dufata akaruhuko gatonya dufashe. Imiti iraboneka, irahari, mbega yoba izimvye, igurwa gute kugira ngo twumve niba biri muri bimwe bituma abantu badafata imiti, bimeze gute? Murakoze cyane. Icya mbere mpereye aho tugeze ubu, ni ukuvuga nk'abo banyeshure baba bari ku ishure, hariho abo usanga bari nko mu mashure y'indaro bataronka impusha biboroheye. Ubu kubera imiti yabonetse ku rugezo rushimishije, dushobora kubatekerera imiti hagati y'amezi 3 canke amezi 6. Bisigura ngo nk'umunyeshuri ari ku ishure arashobora kuzoza kwa muganga gutora umuti gusa mu myanya y'uburuhuko. Hanyuma bijanye n'imiti ingene iboneka canke itaboneka, twebwe haraheze imyaka itari mike atabyo kubura umuti tubona. Mu myaka yahera haraheze igihe ariko harashobora kuboneka imiti ariko itari ku rugezo rukwiye, ugasanga nk'uyu munsi hariho umuti uyu wabuze, ariko ubu turamaze igihe ata miti ibura. Hanyuma iyo miti iraboneka, iragurishwa, imeze gute? Imiti igitangura bavuze amashyirahamwe yagiye aritanga, igihugu cy'u Burundi n'amashyirahamwe nka Fond Mondiale n'izindi. Ubundi turabizi yuko iyo miti yari izimvye cyane, hariho abantu badandaje utwabo, bakadandaza amazu, bakadandaza imiduga kugira ngo bashobore kugura iyo miti. Ariko ubu turazi ko hariho abitanze, amashyirahamwe yitanze kugira ngo afashe ibihugu biri mu nzira y'iterambere. Iyo miti rero itangwa ku buntu ku munyagihugu uwo ari we wese, yaba n'utwo dukoresho tujyanye no gupima umugera. Igihugu cyarakoze uburyo bwose ku buryo iyo miti ifashanije n'amashyirahamwe ahari kugira arwanye umugera, kugira ngo iyo miti iboneke, ubwo buryo bwo gupima buboneke, ubwo bukingirizo buboneke, ata mahera umunyagihugu akuye mu mufuko ngo atange. Kuri ya mavuriro yose navuga ari mu bice byose by'igihugu, ugiye gusaba uwo muti canke wamaze gutorwa iyo ndwara, iyo miti bayiguha ata mahera urishe. Ariko si ukuvuga ko iyo miti itaba yaguzwe, iba yaguzwe n'abo bantu bitanze kugira ngo bafashe abarundi kumbure batari gushobora kuza bararonka ayo mahera yo kugura iyo miti. Mboneyeho n'akanya ko guhimiriza abantu batora iyo miti ntibayinywe. Ubundi wawe utoye uwo muti ntuwunywe, ni ukuvuga ko urawononye, kandi wononye amahera, kumbure uwo muti wari gufasha uwundi. Rero ni byiza ko uwutoye atiyumvira ko awutoye kugira nezereze muganga, atiyumvira ko awutoye kugira nezereze abavyeyi, mugabo akwiye kuwutora kugira ngo agirire neza amagara yiwe. Yego, murakoze. Murakoze cyane. Kumbure na mushinga ntaye Twizeyimana niba afise ico yokongera ko kuri ico, kuko n'abari mu Rwanda barabaza bati mbega by'imiti bimeze gute? Murakoze. Imiti mu Rwanda birumvikana nayo mbere byasaga nk'ibigoye, ariko ubu ngubu mu Rwanda mu mavuriro yose atanga serivisi zigendanye na virusi itera sida, hose imiti iraboneka. Dushimira leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bakoze ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda babone imiti kandi ku buntu nta kiguzi. Uretse n'imiti, ufite virusi itera sida mu bigo nderabuzima byose mu gihugu no mu mavuriro ari mu gihugu atanga izo serivisi, ufite virusi itera sida hari imiti ahabwa ku buntu, ariko hari n'ibizamini akorerwa bindi bigendana no kugira ngo barebe uko ubuzima buhagaze, harimo bya bindi twavuze byo kureba ingano ya virusi iri mu maraso, ni ukuvuga bya charge virale, ndetse n'ibindi bijyana nabyo, byose babikorerwa ku buntu. Ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka kugira ngo irinde umuntu ufite virusi itera sida, imufashe gufata imiti ikigero cyiza buri munsi, kandi akawubona ku gihe,
kuko iyo ugiye mu mavuriro amasaha ugereyeyo ukeneye umuti urawubona, haba hari abaganga bo kukwitaho bo kuguha imiti ndetse n'ibizamini bindi bigendana nabyo ukabikorerwa ku buntu. rero nanjye nunganiye cyangwa se nongeye ku byo Dr Evangeline amaze kuvuga, ni byiza ko umuntu ufite virusi itera sida akaba yaratangiye imiti nk'uko ubu ngubu upimwa agasangwa afite virusi itera sida bahita bamutangiza imiti. Utangiye imiti akaba atangiye kuyifata, ni byiza ko ayifata, kuko iyo ujyanye ikinini kimwe ntukinywe hari ubuzima bw'undi muntu buryo uba wangije wakabaye ifata. kandi si n'ubwo umuntu umwe gusa, si n'ubwo umuntu wo mu Rwanda gusa, ahubwo n'ahandi abafatanyabikorwa twagiye tuvuga bafatanya n'igihugu kugira ngo iyo miti iboneke bakabaye bayijyanye aho ngaho, naho uba hari ubundi buzima wangije. ni byiza rero ko abari ku miti bayifata neza, bakayinywera igihe, bagakurikiza inama za muganga kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. tukiri kumwe namwe mushinga ntahe, none iyo miti mu rugaga muragerageza gufasha abayifata cyangwa abayisaba kubafashisha kumbure ibijyana nayo nk'imfungurwa n'ibindi, kuko akenshi turumva yuko hariho abatinya kuyifata cyangwa batayifata kuko batayifatanye imfungurwa ishobora kubagirira nabi. ico coco mucifatamo gute? murakoze. reka mpere kuri gahunda ya leta n'indefuza ku RVT+. ubundi leta igenda mu bigo nderabuzima no mu mavuriro bagenda bashyiramo ibyo gufasha abantu, cyane abafata imiti ariko bari no mu mirire mibi, abafata imiti bafite izindi ndwara cyangwa se ibindi byatuma batayifata neza, bakagira ibyo babongereraho bya nutrition support byo kubafasha kugira ngo babeho. twe rero nk'urugaga nyarwanda rwose virusi itera sida dufata abafite virusi itera sida tukababumbira mu masosiyasiyo cyangwa se mu mashyirahamwe ndetse no mu makoperative handi tubafashiriza. aho ngaho tugira ibikorwa tubafashamo, byaba iby'ubuhinzi, byaba iby'ubukorikori n'ibindi bituma binjiza amafaranga cyangwa se ikindi kintu cyatuma hari icyo yinjiriza urugo, bikabafasha kubona icyo barya ndetse no kubafasha mu bindi bitandukanye bindi, byaba amashuri y'abana cyangwa se kwishyura ibindi bijyanye n'ubundi buvuzi badahererwa ubuntu. aho ngaho mu mashyirahamwe, mu makoperative, niho urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida duca kugira ngo dufashe ufite virusi itera sida. ibi ngibi iyo tubivuze dukangurira abafite virusi itera sida bose kujya muri ayo mashyirahamwe ndetse n'amakoperative kugira ngo bafashirizwe aho ngaho, kuko ntabwo dufasha umuntu umwe ku giti cye, ahubwo ducamo aho ngaho tukagenda tubafashiriza ngaho kugira ngo abashyize hamwe bagere kure. iyo bahurije duke twaboneka bakaduhuriza hamwe, bituma biteza imbere, bituma bagera ku kintu cyafasha umuntu ku giti cye ndetse n'urugo muri rusange. murakoze cyane. hanyuma namwe Dr Niyonshuti, muri NSS ishyirahamwe ryanyu rirafashisha abantu kumbure kwiyungunganya amasegonda make dusozera, hama turagaruka mu kajambo ka nyuma. ibijyanye n'imfungurwa biherekeza imiti muvyifatamo gute? icya mbere cyo nohera ko nuko umuntu agendana umugera wa sida afungura cyo kimwe n'abandi bose, akagerageza gufungura irya migwi itatu iri mu bifungurwa ndemamubiri, nsanganyangaburo, ntanganguvu, kugira agire amagara meza, akomere, ari umubyeyi, aronderere urugo. hama ku bijyanye n'amashyirahamwe, hariho amashyirahamwe y'amakoperative bamwe barimwo, hariho n'utundi dushyirahamwe duto duto tw'imigwi twitwa nawe nuze. abanywanyi ubwabo bajya hamwe bakagira udushyirahamwe two kuguranana no gutezanya imbere. utwo rero numva nohimiriza abatari bake kutujyamo kugira ngo bakorere hamwe, kuko iyo bakoreye hamwe baragwiza imitahe, bagahanahana ingurane kugira ngo biteze imbere, bashobore gutunganya neza ubuzima bwabo nk'uko babyifuza.
murakoze cyane rwose. Uyu yari Dr Evangeline Niyonshuti akurikiranira abagendera mugira wa sida mu ishyirahamwe ANSS mu gihugu cy'u Burundi. Twari turi kumwe kandi na Jean Baptiste Twizeyimana umushingwabikorwa mu rugaga RP+ rurwanya sida mu gihugu cy'u Rwanda. Barabatumira bacu kuri uno munsi. Kanya karangiriye ngaha mu kiganiro muri Isanga. Ndashimiye cyane kuri mwese namwe banywanyi bacu b'Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone, kuri Facebook n'ahandi mwashoboye kubaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro. Nongere nshimire mu buhinga bw'ivyuma Geoffrey Mutagoma n'abari kumwe nawe kumufasha. Ndabashimiye cyane rero ko namwe akurikirana ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Twongere tubibutse yuko kino kiganiro ku batashoboye kugikurikirana cose mushobora kugisanga kuri site yacu ya internet. Umurongo wacu, urubuga rwacu ni wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, naho mushobora kuronka n'ayandi makuru yose y'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ndashimiye abatumire bacu cyane gose, murakoze mwese. Murakoze cyane.